Haleluya. Ndiko ndagomba gushikira amaraso, mwumva agaciro k'amaraso kariko kadukuyeko ingogo umwansi yaragifiseko, kariko kagukuyeko bya byaha, kariko kagukuyeko ya nimba kakabonye, kariko kagukuyeko ibyo umwansi byose yari yarashize kuri wewe. Hanyuma ayo maraso amaze guseseka niho tubona umwidegenzo, umuntu akava muri kagasha. Hanyuma ngo ayo maraso ngo muyasige ku bishima ryabo. Umuranduzi niyaza akahashika akabona ayo maraso, kizoba ari ikimenyetso ko hari abantu banje wambonye ko amaraso anyita ugororotse. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Imana iguhe kurengana uyu munsi, iguhe kurengana igihe cyakahise kabi wowe waraciyemo, ushike mu masezerano y'Imana. Haleluya. Twigine intsinzi Yesu yarazutse. Muze twigine intsinzi Yesu yarazutse. Ko ndiyumvira kuri aya majambo, niyumviriye cyane ukuntu natanguye kubyiyumvira ejo, ukuntu abantu bavuga ngo n'abafana b'umupira kanaka ba ekipe kanaka, bavuga ngo jewe ndumwa Arsenal, ubundi nawe akavuga ngo nanjye ni Barcelona. Rero uyu munsi ngo turahangana jewe nawe. Hanyuma abantu ugasanga bagiye impaka, hanyuma kandi barindiriye yuko match iba, hanyuma hakagira utsinda. Murandabibona imiduga yiruka aho mw'ibarabara ngo City ngo twatsinze. Abantu bakigira intsinzi, bakazunguruka, bakiruka, kandi iyo ntsinzi yabo nagomba ndakubwire iba ari uwo munsi gusa, kuko mu yindi mace, muri mace retour ashobora gutsindwa. Ariko abantu ugasanga banezerewe, bariruka, bakanezerwa ngo bariko gutsinda. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngo bariko barigira intsinzi, hanyuma abantu bakanezerwa, bakazunguka igisagara, ibyo byose bakabikora bariko barigira intsinzi, banezerewe kandi bigira intsinzi yabaye mu masaha. Haleluya. Mbabare gato. Aho rero baba ariko barigira intsinzi imara akanya gato, uwo munsi gusa, kuko match retour azotsindwa, ashobora gutsindwa cyangwa ntatsindwe, mugabo kenshi kwama twabonye batsinda. Sibyo gaye? Imana ishimwe cyane. Hanyuma kandi ari ikindi kintu niyumviriye, mu bihugu byose muri kino gihe hari bya demokarasi, mu bihugu byose haraba amatora. Hamaze kuba amatora haraba in party, igice bishoboka ko ari umugambwe cyangwa abandi bantu muri tribu kanaka, hanyuma bagahigira amahiganwa. Bagize amahiganwa, bamwe baratsinda abandi bagatsindwa, hanyuma abatsinze
baca bagira iki? Barigina intsinzi. Kandi gushika manda yose ihere baba barumvikanye ko abo bantu ko umwaka utashe barigina intsinzi, bakigira iyo ntsinzi yuko batsinze. Haleluya! Abo nabo bafite manda batarengana, ariko nubwo bafite manda batarengana baranezerererwa intsinzi kubera baratsinze, nibo bariko baratwara bakabinezerererwa, bakama iminsi yose babinezererewe. Haleluya! Abo bose rero ni abantu bashobora kunezerwa iyo ntsinzi, mugabo iyo ntsinzi ikazogira ante? Ikazogera igihe igahera. Iki gitondo rero ndagufitiye amakuru mashasha. Haleluya! Niwe wicaranye tahaye amakuru mashasha utarutse. Haleluya! Ndagufitiye amakuru mashasha. Ndagufitiye amakuru mashasha. Turavise intsinzi. Yesu yaranesheje, yaratsinze, kandi intsinzi yiwe ni iy'ibihe bidashira, ubufise n'ibirori. Haleluya! Tumukomere amashyi menshi, uwo mwami arabibereye. Agomba agutangariza muri kano gatondo, wewe woba waje ubona mengo hariho ibintu bikugoye kubera kutamenya, kubera wowe ntiwigeze umenya amakuru yuko Yesu yanesheje, kandi amaze kunesha yanesheje ku bwawe, kuko wewe nta n'icyaha yari afise, nta n'icyagirije yari afise, kuko nta rubanza rwamutsinda, ariko ubwiwe yaje mu isi asiga icyubahiro yari afise mu ijuru, kuko yaje guhiga icyari cyazimiye, yaje guhiga ba bandi bagiye isabagire, ba bandi batari bafise ibyizigiro bya kazoza, kugira ngo abasubize mu rugo, kugira ngo abasubize ubuzima umwansi yari yarabatwaye, umwansi yari yaratwaye ubuzima bwabo, ariko mu mugambi w'Imana kwari kugira ngo umuntu azabeho neza, abeho ubuzima buhoraho kandi ubuzima bwiza ari hano mu isi, n'inyuma yo kuva mu isi akazobaho ubuzima budahera. Umwami wacu Yesu arakwiriye amashyi menshi kandi arakwiriye icyubahiro. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Uyu munsi dufise umunsi mukuru udasanzwe. Nagomba imbere yo kubandanya iyi ntsinzi ya Yesu mvuge gato ipasika, kuko ni umunsi mukuru wa Pasika. Pasika iyo uriko urabiraba iragaragara neza kandi irashirwa mu ngiro muri Bibiliya, mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirerekana ukuntu Pasika yatanguye n'ukuntu Pasika yabayeho. Pasika rero yatanguye gute? Igihe abantu b'Imana, abana ba Isirayeli bari mu gihugu cya Egiputa, hanyuma Imana ibona ukuntu abantu bayo bariko barababazwa, bariko baramererwa nabi. Imana ifata umusabyi wayo, umukozi wayo Mose, iramubwira ngo abantu bari mu gihugu cya Egiputa, abantu banje jewe nababonye, nabonye agahahazo barimo, kandi namanukanye no kubarokora, ariko rero ngwino wewe ndagutume, hanyuma ugende ukure abo bantu mu gahahazo barimo, nanjye nzokwiyerekana, nerekane ibitangaza, nerekane yuko ndi Imana, kandi nigaragaze yuko ndi Imana ishobora byose, ndi Imana ikomeye, ndi Imana ikunda abantu bayo. Hanyuma nyuma yaho Imana yari igaragaje, irakoresha ibimenyetso byinshi, ari ikoresha muri icyo gihe ikomantaza umutima wa Farawo, iragumira kuri ibyo bimenyetso n'ibitangaza, ariko Farawo akomeza gukomantara umutima. Nubwo yakomantara umutima, ariko Imana yari ifise ahantu izokora, aho hantu izokora kugira ngo Abanyisirayeli bave muri icyo gihugu cya Egiputa. Cyari igihe yuko hategerezwa kuva amaraso.
imana ishyize ku kimenyetso cya nyuma ivuga yuko ibwira umusabyi Mose yuko hategerezwa gupfa imfura uhereye ku mfura ya Mose, ku mfura ya Farawo, mbabarira, uhereye ku mfura ya Farawo n'imfura zose z'abantu bose baba haba bo muri Egiputa n'ibyo batunze byose, donko yuko bitegerezwa gupfa. Farawo yumva birakomeye. Icyo gihe ngo habaye umuborogo muri Egiputa hose. Nagomba ndakubwire, niba woba usigaranye agafarawo na kamwe mu buzima bwawe uyu munsi, imfura ya Farawo turayitumira, hanyuma urabuke ushike mu masezerano y'Imana. Haleluya! Byagiye bigenda gutya. Hanyuma uhatura umuborogo mwinshi, Imana kirabwira umusabyi wayo, amubwira ngo genda ubabwire abantu banje. Imana ntishobora kwitiranya abantu bayo ngo yitiranye n'abandi bantu bo kwa Farawo. Genda ubabwire bafate umwagazi bawucumite, hanyuma inyama bazirye. Utaza kuzishobora, umuryango utaza kuzishobora, uze gufata uyundi muryango uwegereye. Ndabyibutse yuko uwatatanguriye yabisoma. Hanyuma bawusangire n'imitsima itambiwe. Hanyuma amaraso yawe ndiko ndagomba gushikira ayo maraso. Haleluya! Ndiko ndagomba gushikira amaraso. Mwumva agaciro k'amaraso kariko kadukuyeko ingogo umwansi yaragifiseko, kariko kagukuyeko bya byaha, kariko kagukuyeko ya nimba kakabonye, kariko kagukuyeko ibyo umwansi byose yari yarashize kuri wewe. Hanyuma ayo maraso amaze guseseka, niho tubona umwidegenzo, umuntu akava muri kagashi. Hanyuma ngo ayo maraso muyasige ku bishima ryabo. Umuranduzi niyaza akahashika akabona ayo maraso, kizoba ari ikimenyetso ko hari abantu banje, wambonye ko amaraso anyitungororotse. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Haleluya! Ko ako kanya kibona amaraso agaca arengana, abonye kuri yacu agaca arengana. Haleluya! Imana yacu ishimwe cyane. Icyo gihe rero haba umuborogo, baratikiza izo mfura zose, mugabo abantu b'Imana kubwo ikimenyetso cy'amaraso cyacu, abantu b'Imana bararokoka. Abantu b'Imana bararokoka. Haleluya! Imana ishimwe cyane rwose. Rero Yesu nawe yaduze i Yerusalemu agiye ku Ipasika nk'uko byari bimenyerewe. Amaze kugenda ku Ipasika nk'uko byari bimenyerewe, aragenda ajyana n'intumwa ziwe, babigishwa biwe. Bamaze kujyana wewe Yesu, hanyuma bariko barasangira, ababwira amajambo adasanzwe, amajambo atarasanzwe ababwira. Haleluya! Ayo majambo yababwiye, ababwira ngo erega nifuje gusangira namwe ibya Pasika. Haleluya! Nifuje gusangira namwe ibya Pasika, kuko yari azi ko muca bamwica. Imana ishimwe cyane rwose. Hanyuma rero muri icyo gihe, inyuma yaho Yesu bariko barasangira birahera. Inyuma yaho rero niho yagirane, niho bagaca bamwica. Yesu ashimwe cyane rwose. Gaca bamwica, kandi kuri uko gupfa kwiwe ibyaha byacu byose niho yavuga ngo, kandi yari azi neza yuko igihe bamwica, kuko wari umugambi w'Imana kugira ngo acungure abantu, abari bahahajwe n'umwansi, abari batari kwicungura, kubera kandi batari gucungurwa n'umuntu n'umwe,
abo bari twebwe, bari abanyamahanga, kugira ngo abandi bari abanyamahanga, bandi batari bafite amasezerano yo kuzobaho ibihe bidashira, kugira ngo nabo baze bashikire. Imana yacu ikomerwe amashyi menshi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane rwose. Imana ishimwe cyane. Yesu rero amaze gupfa niho yemera bya bindi byose abyishirako. Hanyuma amaze kubyishirako agenda ku musaraba arabambwa. Haleluya. Arabambwa, arapfa, byose yamaze kugira hano, yamaze kubyishirako. Kuko ijambo ry'Imana ritwereka yuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Kandi twibukanye yuko uruboyi rw'ibyaha, uruboyi rw'urupfu ni ibyaha. Umuntu nawe w'umunyabyaha yategerezwa kugira hane gupfa. Kandi ingero y'icyaha ni iki? Ni urupfu. Ariko rero hacyahagaragara haza ingabire y'Imana. Ingabire y'Imana nayo ninde? Ni Yesu Kristo, kandi niwe bugingo budashira. Haleluya. Ibanga rero ngaha ishobora kukubwira niri. Ibanga ishobora kukubwira nuko umuntu wese yoba ari mu bwoba bw'urupfu. Niba waba uri mu bwoba bw'urupfu, ndakurangira inzira. Ibanga nuko wakira Yesu Kristo, amaze kuza mu buzima bwawe, yarivugiye ngo ni jewe bugingo, ni jewe kuzuka. Haleluya. Kandi amaze kuvuga ibyo rero nuko nukuri. Kandi ijambo ry'Imana rigatangira rikatwereka ngo ufise umwana afise ubugingo budashira, utamufise nta bugingo afise. Imana ishimwe cyane rwose. Rero ni kuvuga ngo rero umuntu afise ubwoba bw'urupfu, nta handi ashobora gukira ubwo bwoba. Ahantu ashobora gukira ubwo bwoba ni hehe? Ukuza kuri Yesu, ukamwizera, ukamuha ubugingo bwawe, mukabana akaramata. Yesu wacu ahabwa icyubahiro cyane. Yesu ashimwe cyane rwose. Turavye hano turabona ukuzuka kwa Yesu. Hariho abagiye kuraba, ntibari bazi yuko Yesu yazutse, ntibari bwamenye ibi Yesu yari yaravuze ko bishobora gushika. Rero Yesu yari yarababwiye yuko azozuka. Imana ishimwe cyane rwose. Yari yarababwiye yuko azozuka, hanyuma mugabo ntibabyizera. Baja kuraba, bamaze kujya kuraba, umumarayika arababwira ati mwebwe mweho nimugire ubwoba, mwebwe muri hano nimugire ubwoba. Ndabizi neza ko muriko murarondera wa wundi Yesu, wa wundi bica, wa wundi yabambwa. Nimuhave rero mugira ubwoba, urya nyene yazutse, ni muzima. Haleluya. Haleluya. Nagomba ndakubwire wowe uri hano, ntuhave ugira ubwoba, ntuhave utinya, kuko Yesu yarazutse, kandi Yesu yaranesheje. Uyu munsi turi mu ntsinzi yiwe, uyu munsi tugendana nawe. Imana ishimwe cyane rwose. Hariho igihe umuntu ashobora kubamo agaca yibagira, mbere n'igihe woba wari usanzwe ubizi, cyangwa ugasanga nawe ntabyo wigeze umenya ko Yesu yatsinze urupfu, ko Yesu yatsinze ibyaha, yabyatse ububasha, kandi ko Yesu yanesheje. Yari yarasezeranye yuko inguma ziwe arizo zidukiza indwara. Hanyuma ukagira ubwoba ku burwayi, cyangwa ukagira ubwoba ufise intimba n'akabonge, wawuza abona amengo ntiyemewe. Yesu yararetse kwemerwa. Yesu yarabaye ikivume, aravumwa kugira ngo umugisha wiwe utuhabwe. Hanyuma kandi yaramaze kuremerezwa umusaraba kugira ngo wewe wari uremerewe, wewe wari urushe, hanyuma uze kuri we akuruhura. Haleluya. Byose yarabyishizeko. Kandi iga nimba n'akabonge wowe wari ufise, hanyuma ugasanga byarakwishe, hamwe usanga amengo ntiwemewe muri sosiyete, Yesu yararetse kwemerwa kugira ngo wewe wemerwe. Haleluya. Birashoboka yuko wowe wibaza ngo wewe
uri umuntu umeze abantu barakwanga. Yesu yaranswe, arambika ubusa, aramererwa nabi. Ibyo byose Yesu byamubayeko kugira ngo wewe uronke kwemerwa, kandi Yesu amaze kukwemera azokwemeza n'abantu. Haleluya. Nurabe rero ugira ubwoba. Yesu yarazutse, cyo kimwe na Nuzenya na Mariya Madarena, nawe yagiye kurondera Yesu, agiye kuraba kumva, agiye kumurondera. Hanyuma nawe Yesu wewe acaramwiyereka, ahora ari muzima ibihe byose. Yarayiyeretse na Yohana, umwe Yohana babana, umwe Yohana yabamwikiriza ciwe, ahura umunsi umwe ari mu kizinga Patimo, aremerewe, ntiyabona ukuntu yomvayo, ntiyabona ibyo ari bukore muri iryo zinga, muri iyo ile, nta bwato bwari buhari, ntiyabona ukuntu aza kuvayo. Aca aragira ubwoba, agira ubwoba, yibagira Yesu, umwe babana, umwe yakora ibitangaza mubona, umwe wa wundi, niyibagira ko yazutse, ntiyamenya ko yazutse ari muzima. Haleluya. Turamukanya bari hariya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yohana yarafite ubwoba bwinshi, kandi yarafite ubwoba kubera iki? Ntiyigeze yizera uwo Yesu bagendanye uko yarari, uko yari Imana. Yari yaravyibagiye. Hanyuma rero amaze kumwiyereka, aramubwira ati, yewe Yohana, ntutinye, ndi Alfa na Omega, ndi intango n'iherezo. Nari narapfuye, mugabo uyu munsi ndi muzima, kandi mpora ndi muzima ibihe byose. Imana yacu ihabwa icyubahiro kandi ikomerwe amashyi menshi. Haleluya. Igihe kimwe Yesu yapfuye, amaze gupfa, abadayimoni baragize umunsi mukuru kubera yarababangamiye. Baravuga ati, wa wundi. Abagwaye baragenda akabakiza, abariko abadayimoni akabasenda. Abantu yashikira umuntu w'imahazwa, hanyuma yabuze icyarya, yabuze icyo afungura, akamugaburira. Yashikira abantu Satani yashize mu ibohero, Yesu ahashitse akababohoza. Bumvise ko yapfuye baranezerwa, ngira ngo baragize umunsi mukuru uteye ubwoba. Mugabo inyuma yaho haciye iminsi 3 Yesu yarazutse. Yesu amaze kuzuka, basubiye naho baragira ubwoba, bavuga ati, wa wundi umwe yaratubangamiye yazutse, turagira gute? N'uyu munsi nagomba ndakubwire wowe uri mu gahahazo, Yesu yarazutse, kandi uyu munsi aragomba kukugirira neza, agukure ku gahahazo k'umwasi, hanyuma usigare widegemvya. Umuntu yoba yaraboshwe uyu munsi arabohoka mu izina rya Yesu. Tumukomere amashyi menshi uwo mwami, niwe tubohora. Haleluya. Kandi ntiwajya wibaza ngo hari intererano yawe wewe ushobora gushiramo kugira ngo ibyo bikunde. Niba wari kuriraba cyangwa wari kuraraba umuryango wawe ko ushobora kugutabara, nagomba kubwira ibyo ntibikunda. Iki ni igihe cyawe, ni igihe cy'ubuntu no gutabarwa. Wakira gutabarwa n'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Ni igihe cy'ubuntu. Ubuntu bw'Imana nibwo budukiza gusa, nibivana n'ibikorwa twakoze. Nicyo cyatumye atubohora, hanyuma inyuma yaho yaratwiyegereje atugira abana b'Imana. Uyu munsi turi ibyaremwe bishasha. Ibyaremwe bishasha, dukomere amashyi menshi Imana. Imana yacu irahambaye kandi tugirira neza ku munsi ku munsi. Nagomba ndakubwire wowe uri hano, ntupfishe ubuntu bw'Imana gusa. Imana yarakugiriye ubuntu, iguha kino gihe kugira ngo ubyibuke yuko Yesu yanesheje, ubyibuke yuko Yesu yatsinze. Kandi umaze kubimenya, bisaba ngo ubihagararemo, ubigenderemo,
ibyiyumviro byawe bihinduke, hanyuma ibyiyumviro byawe birabe kuri iyo ntsinzi, birabe kuri uwo mwami agenda aranesha, agenda aratsinda ibigeragezo byawe, agenda arabikugwanirira, agenda arakuneshereza. Bigusaba ko uhanga amaso uwo nyine, kuko uwo niwe ahora atuneshereza ibihe byose, kuko turushishwaho kunesha nawe yadukunze. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Pasika nziza mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ishimwe. Hanyuma inyuma yaho Yesu amaze kuzuka, ntibyahereye ngaho. Yesu ashimwe cyane. Turiko turavuga amasezerano y'Imana ukuntu agenda arashika ku bantu bayo. Imana yari yarasezeranye yuko izobana natwe. Hanyuma Yesu ariko arasangira bwa mbere, yabwiye uyu munsi dusangiye ibya nyuma, sizosubira gusangira namwe mpaka dusangiye mu ijuru. Imana ishimwe cyane rwose. Haleluya. Inyuma yaho naho amaze gupfa, inyuma atarapfa, niwe n'ubundi yababwiye ati tubana namwe, mugabo jewe sizosubira kuba mu nzu yubatswe n'amaboko y'abantu, nzoza muri wewe mbane nawe. Imana rero uyu munsi ibana natwe, bwa bushobozi bwayo, za nkomezi zayo, wa munezero wayo, yaraje ibana natwe mu buryo bwa mpwemu yera. Hanyuma uyu munsi rero dufite ubushobozi bw'Imana, kuko Imana iba muri twebwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro kandi ikomerwa amashyi menshi. Ni Imana ibana nawe, ni Imana ikugwanirira, yaratsinze. Iyo ntsinzi uyu munsi tuyigenderamo, kandi iyo ntsinzi turayifise kuko Imana iba muri twebwe. Pasika nziza mu izina rya Yesu. Pasika nziza mu izina rya Yesu. Wakire umunezero w'Imana, wakire imbabazi z'Imana, wakire ugucungurwa. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana yacu rero yaratugiriye neza kandi yaratuneshereje. Jewe nawe turi abantu bo kubigenderamo, tutabigendeyemo tuba ari twebwe twigiriye nabi. Imana ibahezagire cyane rwose. Imana ishimwe cyane. Ariko ikindi nagomba gusozererako ni iki cyo kumenya ngo bwa bundi Imana nubwo iri kumwe natwe, hariho n'umwansi. Mugabo uwo mwansi nta bubasha dufise ko. Ndazi neza yuko na Yesu yarageragejwe igihe yaragejeje kwisondesha iminsi 40. Mugabo nagomba gutekerere iki kintu nacyo ugitware. Igihe cyose umwansi ashobora kuza ashaka kukugwanya, hariho ikigwanishwa utegerezwa kumugwanisha, nk'uko Yesu nawe aricyo yakoresheje kandi akanesha. Hariho ijambo ry'Imana. Yesu mu kunesha Satani yamunesheje ijambo. Yaragenda amaze ivyo yamwereka byose, nawe yaca amwereka ijambo ry'Imana. Birashoboka nawe yuko Satani ashobora kukwereka yuko mengo wewe jewe ndumugomba, jewe ndumukene, ariko nagomba nakubwira urashobora nawe guca umubwira uti jewe ndi umwana w'Imana, ndumuraganwa na Kristo. Haleluya. Ibahezagire. Umva norangiriza ngaho. Yesu abamugisha. Jambo niwe tara yakira hacuzumwiza bigakesha ijoro ry'umubusi